Ikiganiro caremeshejwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo co gutwara abantu n'ibintu biciye mu mazi no guteza imbere ibivuko Godelieve Ninahazwe, cari ico kumenyesha abakorera ibikorwa mu kiyaga Tanganyika na cane cane abarovyi ibiri mw'itegeko shikiranganji rishinga amafaranga atozwa mu bikorerwa mu mazi na cane cane uburovyi, haba ku mparati n'impapuro baba baronkejwe. Uyu muyobozi akaba yavuze ko n'umutekano atari ikirenga na cane cane ku barovyi kuko bibana ibikoresho ivyo bigaca bigorana gutandukanya amato kubera ata mparati agira. Kuva ubu hagiye gushirwaho imparati, gutyo bikazokoroha gutandukanya amato y'ukuri n'ay'abagizi ba nabi. Akaba yatanze indwi imwe gusa kuri abo bari baserukiye abandi barovyi ibijanye n'iryo tegeko. Iyi ndwi tubahaye rero niyo kugira ngo mwitunganye, hanyuma mwabonye konti muzorihirako kugira ngo mushobore kuronka imparati z'amato yanyu. Mwasabye yuko twobaha rujya rutonde rw'ingene kuriha bigenda bifatiye ku mato, tugaca dusaba abo dusanzwe dufashanya mu kuraba umutekano w'ikiyaga ca Tanganyika n'abagikoreramwo, kugira ngo inyuma y'iyo ndwi bace batangura kuturabira abazoba batubahirije aya mategeko igihugu cashizeho. Iryo tegeko nshikiranganji akaba ari nimero 350/561/224 ryo kuwa 2026 mu Kakaro, risubira iryahahora ryo kuwa 23/0/2018 rishinga amafaranga atozwa ku bikorerwa mu mazi na cane cane ku barovyi.